ku bwanjye ntibitandukanye ntibiciye ku biri n'amategeko agenga akazi mu Burundi gusa ahubwo biranaciye ku biri n'ibwirizwa nshingiro kubera ibwirizwa nshingiro rirashira itandukaniro hagati y'ico novuga le pouvoir exécutif na pouvoir législatif rero hariho le pouvoir législatif no kuvuga ico nokwita ubutegetsi bushiraho amategeko hakaba n'ubutegetsi bujejwe kuyashira mu ngiro rero ubutegetsi bushiraho amategeko arico bita le pouvoir législatif bumaze gushiraho amategeko agenga abakozi n'abakoresha nta kuntu le pouvoir exécutif ciza ngo ifata ingingo nk'iyi yanditse mu buryo umengo ni communique bisanzwe ngo igira ibintu bitandukanye n'ivyo amategeko avuga rero n'ikibazo ca mbere ico novuga ko hariho mbarenda bivuge mu gifaransa hariho un problème ya principe ya séparation de pouvoir gukora amategeko asanzwe hariho agenga abakozi n'abakoresha nta kuntu rero umushikiranganje ashobora kuza ngo avuga ngo ivy'amategeko yari asanzwe ategekanya ngo uhereye ubu ngo ntibizoba ntibikunda bashaka ko bihinduka kuvuga ko basubira muri ya nzira nyene bwa butegetsi canke ya pouvoir ishiraho ko no isubira kuyahindura isubira gushira amategeko avuguruza nkahindura ayahari ico rero ikintu ca mbere twotegeye hanyuma ikindi kibazo gikomeye ni ikibazo cerekeye ico bita mu rurimi rw'igifaransa les droits acquis ni ukuvuga ivyo umukozi aba amaze yemererwa n'amategeko canke yemererwa n'amasezerano y'akazi canke yemererwa washaka ibintu amaze kwemererwa ingene ibintu bikorwa ico no kwita mu gifaransa la situation de fait rero amategeko canke akazi amategeko canke amasezerano y'akazi amaze kuba yemereye umukozi ikintu ntushobora kuza nta mushikiranganje ndetse n'amategeko ntashobora kuza ngo abihindure amategeko ashobora kuza agashiraho ayandi mategeko ariko ntaza ahindura ivyo umukozi yari amaze kwemererwa rero nibaza yuko harimwo ico nofata nka kwa kuntu nyene usanga mu gihugu cacu c'Uburundi ikintu co kubahiriza amategeko gisanzwe kitagaragara mu muco wo gutwara ugasanga iyo bafata ingingo ntibiyumvira ico amategeko avuga canke iyo bafata ingingo ntibiyumvira agateka kazina muntu iyo ngingo ishobora guhonyanga nayo ubundi abakozi kandi uravye ingene ingingo ifashwe n'ingingo yerekeye abakozi n'abakoresha bari mu bisata bitandukanye n'amategeko samwe ko ngaha harimwo abakozi bagengwa n'amategeko y'akazi ico bita la législation du travail hariho abakozi bagengwa n'amategeko y'abakozi ba leta ico bita statut des fonctionnaires hariho ngaha abakozi bagengwa n'amategeko ico no kwita amategeko yihariye ico novuga nka statut spécial araba abakozi bagengwa n'amastatut spéciaux hariho abakozi bakora ngaha biragoye ingene ushobora kuza umushikiranganje mufata ingingo nk'iyi n'ingingo y'igihutihuti n'ingingo biyumviriye ko n'ingingo tiyumvira uburyo ifatwa n'inzira bicamwo nabo yerekeye biranagoye no gutahura ingene ibintu nk'ibi bishobora kuba mu gihugu categeza kuba gitwawe n'amategeko ubwa mbere nuko amategeko canke amasezerano y'akazi aba ari amasezerano ari hagati y'umukoresha n'umukozi kuko n'aya mashirahamwe leta ifisemwo imitahe canke amashirahamwe yegamiye leta ubwayo ari afise personnalité juridique aratandukanye na leta ni ukuvuga yuko hari aya masezerano hagati y'aba bakozi n'aya mashirahamwe rero iyo muri aya masezerano rero umwe wese aba afise ivyo ategerezwa gukora ivyo yiyemeje gukora nk'uko amasezerano abivuga umukozi aba afise ingene ategerezwa gukora neza kugira ngo ahembwe umukoresha nawe aba afise ico novuga obligation yo guhemba umukozi no kumushira
mu makondisiyo meza kugira ngo akore akazi neza. Iyo rero umuntu umaze kumufata ugakana gutya ugahunyanga amategeko yiwe, amategeko yamukingira, birumvikana yuko nawe atahava akora neza kubera nawe ivyo yiyemeje arahava ntabikore neza. Ariko novuga ahanini nyamukuru yuko ingingo nk'iyi idashobora gufatwa ngo ishirwe no mu ngiro ngo abantu bagume bafise umutima uri mu nda, uravye n'ibibazo vy'ubukene bisanzwe biri mu gihugu. Kubw'iwanje nibaza yuko vyari bikwiye ko abo bantu bivanye n'amakategori basanzwe barimwo ko baja hamwe bwa mbere bagaca mu nzira bategereza gucamo kugira ngo biyamirize ingingo nk'iyi, kandi bibaye ngombwa bakaja no mu butungane kuko hasanzwe hari ubutungane yaba cour administrative ku vyerekeye abagengwa n'amategeko y'abakozi ba leta, hariho sentare y'akazi ku bagengwa n'amasezerano y'akazi. Rero nibaza yuko n'ingingo ibije yiyongera novuga ko ari ingingo ibije gusongera isibe, ngerageje kubivuga muri ubu buryo. Rero sinibaza ko abantu bohava bavuga bati ibintu nk'ibi umuntu yobireka bikarengana gutya. Nibaza yuko abo biraba bakwiye guca mu nzira z'ubutungane kugira ngo batunganirizwe, kuko amategeko aragaragara, amategeko ari clair mu gihe bigenze gutya.